Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami kubwo indirimbo zose z'igiciro ico turirimbira icubahiro c'izina ryiwe, kandi nk'uko banditse izo ndirimbo bavuze ivyiyumviro bimwe bimwe byo baba bahawe na mwemu w'Imana. Uko rero turashobora kubifatako tukibuka ibintu byinshi biciye kwa ayo majambo. Dushaka no guha umwami wacu amashimwe, guhimbazwa no gushemwa, tukamwubaha, tukamukorera. Nivyo mbere muri kino gihe gushitsa aho tuzomubonera mu bwiza, guhimbazwa no gushimwa bibi by'Imana yacu. Kandi iyo ni nayo mpamvu yo gukorana kwacu kuno mugoroba. Ego twaje irindi rimwe kugira ngo tumusenge no kugira ngo twumvirize ibyo ashaka kutubwira biciye ku ijambo ryiwe. Turemezwa ko hano ntitwakira ikintu duhawe cyo twumvise ku muntu, ahubwo tubihabwa n'Imana nzima. Kandi rero ko ari Imana nzima, turashaka kuduza amajwi yacu, kubera yuko turabizi ko hano tudahimbaza umuntu kugira ngo tumunezereze, ahubwo tunezereza Imana kubw'icoro cayo. Imana niyo ihabwa ugushimwa n'icubahiro, niyo dushaka kubiha. Imbere yuko tubikorera hamwe rero, ndashaka gusoma ijambo ryo muri Yobu. Yobu yari umuntu akomeye w'Imana, kandi turashaka kumva amwe mu majambo yavuze imbere yuko dusenga. Kumbure amwe mu majambo yiwe araza kutwereka ku mutima kugira ngo tumenye ingene dukwiye kwishira imbere yayo. Yobu igice c'9, kumbure duhere ku murongo igice c'8, duhere ku murongo wa 20. Yobu 8 murongo wa 20. Erega Imana ntizota umuntu atacumuye, kandi ntizoramira inkozi z'ibibi. Akanwa kawe izosubira kukuduza ibitwengatwenga, n'iminwa yawe izoyuduza impundu. Abakwanka bazokwambikwa isoni, kandi ihema ry'inkozi z'ibibi ntirizoba rikibaho ukundi. Arabandanya mu gice c'9 muri Yobu 9 murongo wa 1. Maze Yobu arishura ati, ni vy'ukuri nzi ko ariko biri, ariko umuntu yoshobora ate kuba umugororotsi imbere y'Imana? Igombye kumuburanya niyobona iryo kuyishura haba na rimwe mu gihumbi, mu bibazo igihumbi. S'il y a un qui est riche en intelligence, ni nyabwenge mu mutima, ni nyabushobozi mu nkomezi. Ninde yayikomanaje ku mutima akaroranirwa? Ngo yimura ibisozi ntibibimenye, ikavyubikana uburake bwayo, itigitisha isi igatirimuka ahantu hayo, inkingi zayo zikanyiganyiga, ibuza izuba ntirirase, n'inyenyeri ikazitwikira, igaranzura amajuru iri yonyene, ikagendera ku mikuba ikiyaga. Il a créé l'astre de l'ours et de l'Orion. Irema inyenyeri zitwa Arukuturo na Oriyoni na Kirimiya n'ibirere vy'ubumanuka. Niyo ikora ibihambaye bidaserangurika, mbere n'ibitangaza bitoharurika. Voici, il passe devant moi. Raba inca iruhande sindayibona, ikirenganira sindayimenye. Verset 12. Umurongo wa 12. S'il emporte ou s'il prend, ngo isumira ico iteye, ninde yoyikimiranya, ninde yoyibaza ati ivyo ugira nibiki? Umurongo wa 13. Imana nizokuraho uburake bwayo, ingabo za bwibone zubama musi yayo. Umurongo wa 14. None jewe noshobora nte kuyishura? Quelle parole lui adresser?
no kuronka amajambo yo kuyiburanya. Naho noba mfise urubanza sino yeshura no yisaba imbabazi kuko ariyo mucamanza wanje. Naho notakamba ikitaba ngo mu gifaransa ngo ndayitwariye mu butungane ikitaba sino kwizigira ko yokumviriza ibyanje ngo oya, kuko imvunaguza igihuhuta ikanyongeranya kw'ibikomere imoye ubusa. Ninkundira guhumeka ariko inyuzuza umubabaro. Namba tuvuga inkomezi z'umunyenkomezi raba nayo niyo. Namba tuvuga ibyo kuburana ninde yo yihamagaza. Naho noba mfise urubanza ngo nifite uburenganzira akanwa kanje nyene niko konsindisha. Naho noba ntunganye konyagiriza ubugorame. Ce sont des paroles précieuses. Et je pense qu'il ressort de cette parole, de ces paroles, nanone Job a aya n'amajambo yerekana ko iyo bavuga ko Imana iri byose kuri bose, ko ishobora gukora ibintu byose biyihimbaye, kandi ko ata muntu n'umwe ashobora kuba yoshinga wenyine ngo ahagare imbere yayo. Hano twumvirije amajambo yose yavuze. Yahaye icubahiro muremyi mw'aya majambo ku Mana nzima. Yarazi ko Imana ishoboye byose, natwe turazi imitima yacu yose kandi turizira ko ishobora byose, ishobora gukora ibintu byose. Iravuga ngo inca iruhande ngo sindayibone. Ico ni ikintu turashobora kwiyumvira yuko ngo itatwumva, ariko iratwumva. Turashobora kwiyumvira yuko itatubona, ariko iratubona. Ibyo iyo ni Imana nzima. Kandi ngo naho noba mfise urubanza nk'uko yabivuze hano ngo ndifite uburenganzira imbere yayo ntibishoboka, imbere y'Imana ntibishoboka. Oya, ninde ashobora kuyihaririza? Ntibishoboka. Na twebwe ntitubishobora, ahubwo turakorana gusa tukaza imbere yayo twubashe, dushaka guhimbaza izina ryayo, tuyizanire ugushimwa, tuyihe icubahiro, kuko niyo yonyene ihabwa icubahiro, amashimwe, na cyane cyane mu minsi yacu. Yobu yabaye mu mibabaro myinshi, mu kubazwa kwinshi, ariko turazi ikintu kimwe, ntiyigeze aheba Imana nzima, ahubwo yashize ivyizigiro vyiwe muri yo, arayishimikiza gushika aho yatabariwe. Bene data n'abashiki banje, natwe nubwo twisanga mu bintu bimwe canke mu byo ducamwo bimwe, turashobora kugira icizere kandi tukayitegako. Kumbure Yobu nta kintu kimwe yabonye, ariko basi yarazi ko umucunguzi we ari muzima. Natwe turabizi ko umucunguzi wacu ari muzima. Turashobora kuramura amaso kuri we rero, tukamuzana icubahiro no gushimwa, nk'uko nyene ari gitangaza. Niko avuga hano. Ngo naho yabari bafise urubanza, ngo Yobu yokwifata nk'ugoramye, nk'utsindwa mu gihe yobaje kuburana n'Imana. Ariko ninde muri twese yoba umuntu ataco yagirizwa imbere y'Imana? Nta numwe. Ariko dushobora kuvuga ngo Imana minsi yose ivuga ibyo kuri, kandi ko dushaka kuyishimira, tuyihimbaze. Turahaguruka kugira ngo dusengere hamwe. Mana yizigiwe, turi hano nk'abana bawe mu izina ry'igitangaza kandi ryera rya Yesu. Mwami, mbega twokuzanira iki canke turi iki imbere yawe? Igihe twiravye tukaraba kuri twebwe ubwacu, nta kintu kimwe ciza tubona Mwami. O Mana yizigirwa, ariko duca bugufi imbere yawe, wowe waremye ijuru n'isi, kandi ugumya byose mu biganza byawe. Ivyaremwe byose hamwe n'ibibera hano ku isi, mbere n'ubwami nabwo n'ubushobozi bwabwo, byose biri mu biganza byawe. O Mwami, kandi ushobora kurongora ibintu byose nk'uko ubyipfuza. Mana yizigirwa, ndagushimira yuko dushobora kuraba kuri wewe, tukakwizera, tukagusenga kuno mugoroba nawo
ni kubw'iyo mpamvu twaje hano ubwoko bwawe abana bawe bakoraniye hano o mwami kugira ngo baguhe ugusenga bagusenge baguhimbaze ubyakire ubakire biva mu kanwa kacu twese o mwami turashaka kubikora bivuye mu bwina bw'imitima yacu turashaka gusenga turashaka guhimbaza wowe Imana yacu haleluya guhimbazwa n'icubahiro ugwishimwa bihabwe wowe kubwo ubuntu bwawe bukomeye bw'urukundo rukomeye byatuzanye gushika kwa kano kanya gushika kuri no saha mwami kandi si twebwe gusa ahubwo hamwe natwe n'ubwoko bwawe bwose mwami abo utwaye ku mabaya yawe nk'ukuma turaguhimbaza turagushima ku muri hano nubwo tutumva ubushobozi bwawe ariko niho uri kandi urugitangaza haleluya duhimbaza ubuntu bwawe turagusenga tugufatira ku ijambo mu kwizera mwami kandi tukugira icizere n'imitima yacu yose no mugoroba nawo kugira ngo uduhezagire mu buryo bwuzuye ibirengeye ibyo twiyumvira n'ibyo dusaba mu izina rya Yesu haleluya amen turicara hahimbazwe kandi hashimirwe umwami kubwo amahirwe dufise yo kuba turi hano kugira ngo dusenge niyo mpano ikomeye dufise hano ku isi Imana yaduhaye kuko Imana yaduhaye uburyo bwo kwizera kandi turazi uwo twizera turazi n'ibyo twizera kandi turabizi kandi turazi ibiturindiriye igihe uru rugendo ruzoba rurangiye turabizi yuko tuzobona ibyo twizereye hano amen turabizi yuko ijambo ry'Imana ritazosubira inyuma ubwo ubusa gusa ariko ko rizosoreza ico ryarungikiwe turashaka kugira umugabane muri abo bantu bizera guhera ku ntango gushika ku iherezo kandi twagize icigwa ngo ubwoko butatu bw'abizera bamwe n'abizera abandi n'abatizera hari n'abandi bigize abizera ubwabo n'abizera bakora rero twumvise n'ibibagize ibyo rero mu buryo bwumvikana nk'uko bitigeze na rimwe kubaho ndizera ko Imana ivugisha imitima yacu kandi umwe wese agira amahirwe yo kwigenzura kugira ngo amenye mbega ari ku ruhe rugezo hari umwene data twaganiriye aravuga ati ego ati ibintu nimba bimeze nk'uko tukaba twizera ibijyanye no gutoranywa aho rero nta kintu kimwe nshobora kubikorako yabishatse kwivuga muri ubwo buryo canke kumbure sinabitabuye neza ariko nategereje kumubwira ndamubwira ngo nitwumviriza ubutumwa kugira ngo dukurwemo canke ngo tugumizwe mu mero dusanzwe turimo ahubwo twumviriza ubwo butumwa kugira ngo butubwire hanyuma Imana ishobore kugaragariza muri twebwe mu kutuzana aho ishaka yuko tuba aho rero ntihagire umuntu avuga ngo ngo rero ibintu niba bimeze nk'uko ati sindi canke mbona jeno ndetswe hano muri buno buryo ngo ibintu birarangiye oya ntibirarangira bihabwo kure y'ibyo turacabaye mu gihe cy'ubuntu kandi igihe cyose turi mu gihe cy'ubuntu wowe ntibirakurangirana nk'umwana w'Imana ibintu ntibirakurangirana ibintu bizokurangira igihe Imana izo gushikana aho ishaka kuba imbere yaho rero murabizi yuko ni iby'agaciro cyane yuko iyo ariko aratangazwa ijambo ry'Imana dushobora kumenya ivyumviro byacu bwitwe rimwe rimwe tukamenya n'ivyumviro by'umugwanizi hanyuma tukabishira ku ruhande tukavuga tuti mwami wamvugishije ngibi rero ibintu bibigize n'ibyo ndabibona
kandi ntidushaka rero kubirenza amaso. Ntiwamvugishije rero kugira ngo ngume mw'inomero, ariko watuvugishije kugira ngo uhe ikiganza cyo kudufasha kugira ngo uturenganishe, udukure hamwe, udushikane ahandi. Amen. Kandi reka tuvugishe ukuri, turi hano ariko hatangazwa ijambo ry'Imana, kandi si kugira ngo havugwe ngo ubu rero ngo ndi hagati ngo mwuno mugwi ngo nakoze bijya ngo nakoze biriya ngo nakoze n'ibindi. Ivyo nivyo umugwanizi ashaka kubona, yuko twe tudidanirwa, ariko nta numwe muri abo bagirira icizere umwami, nta numwe azomaramara. Hariho ijambo ngo nta numwe. Ivyo rero mutegerezwa kubyizera. Igihe Bibiliya ivuga ngo nta numwe, afatiye mu Baroma 10:11, uwo wese ashira ivyizigiro vyiwe mu Mana ntazigera amaramara. Ubwo rero bisigura ngo nta numwe azomaramara. Aho Imana imbazwe kandi ishimwe. Mwene Data Rusi, nuko urakuze agije kugira ngo ushobore kubivuga. Turashimira cyane Imana n'imitima yacu yose, nimwumvire yuko turiko twumviriza ijambo rivugwa, hanyuma tugashobora kumenya ico turi ngene tumeze, hanyuma tugategerezwa kuca tugenda ngo tugume mw'iyomero nyene. Ibyo biteye isoni. Wari umubabaro kuba ari guturubikwa, ubwo ari umubabaro. Ivyo sivyo ijambo ry'Imana rivugirwa. Ivyo sico ubuntu bw'Imana bwaserukiye. Bwaraserutse kugira ngo butwereke icirore, hanyuma budushikire byuzuye biciye ku ijambo, ariko kandi kugira ngo bidufashe mu buryo bwuzuye, hanyuma biduhe gushikira imero Imana ishaka kutubonamwo. Kandi mbere no kubijanye na buryo ubutumwa usanga butabura bukarishe cyane, haba hasirimwo ivyizigiro by'umunezero, ugira icizere Imana yuko dushobora kurengana umubabaro wose, kubera yuko tuba dushira ivyizigiro vyacu mu Mana. Nimba dushize ivyizigiro vyacu tukabishira muri twebwe nyene ubwacu, ntihanditse ngo umuntu wese ashize ivyizigiro vyiwe ngo muri we akavyishiramwo. Oya, uko siko vyanditse. Ariko aravuga mu Baroma 10:11 ngo ushira ivyizigiro vyiwe mu Mana ntazigera amaramara. Hanyuma rero kuno mugoroba turibaza, ninde? Ni murinde? Wewe, jewe, ni murinde twashize ivyizigiro vyacu? Nimba twabishize mu Mana, aho rero ni uko ariko bizogenda mu bihe byose bidashira, yuko ata muntu n'umwe muri abo azomaramara kandi azotegwa n'isoni. Uko ariko twegera imbere rero mu kwizera hamwe n'umwami wacu, tukaba mu cizere cuzuye yuko ashobora kuduha ibintu bitaramera nk'uko byategerezwa kumera. Rero ndiko ndagana no Mwene Data, hari iciyumviro caciye kivugwa, haravuga ngo rero ubu umuntu afise acagereza ngaho. Murabizi Mwene Data Branham yaba yaravuze izina rya Yuda inshuro nyinshi mu butumwa, amugaragaza nk'umuntu yagize umugabane ku buryo bw'uko yagira ahantu yibaza ko ari ikintu yarose, hanyuma aravamwo aragenda. Hariho itandukaniro rikomeye hagati yo kuba wajanywe mu bintu no kuba mu by'ukuri uri wowe ku giti cyawe ubirimwo. Ni itandukaniro rikomeye, turabizi neza. Ku bijyanye no kubambwa, hariho abantu benshi bagiriza bakora ibi n'ibindi, ariko hamwe n'iryo zina, hari iryo zina rya Yuda, abandi bo barajanywe mwiyo ko biraba muri rusange. Kandi uko niko dushobora kuduranura ibintu tukamenya yuko Imana ituvugisha kugira ngo idufashe. Nimwibaze yuko Imana bigoye kuba yo dukuramwo ivyizigiro vyacu jewe nawe. Oya, ahubwo Imana bigoye kuduha ivyizigiro bizima, irigora ikadushaka ivyizigiro bizima mu ijambo ryayo, mu kubano kwayo, mu kigongwe cayo, mu buntu bwayo. Mbega ni kangahe twakunze kubivuga
ngo kubitwenga tubitwengera hejuru, ariko sishaka gukoresha ijambo ritabereye. Ariko naho ibintu byose byaba bigoye mu buzima, umuntu yagiriwe ubuntu n'Imana akaronka agakiza, ni umuntu afise impamvu zo kunezerwa akamashima mu wari wose, mu bibazo byose. Ntidukwiye na rimwe kwibagira ibyo Imana yadukoreye. Zaburi 103 umurongo wa mbere, mutima wanje ihimbaza Uhoraho, n'ibiri muri jewe byose muhimbaza izina ryiwe ryera. Umurongo wa kabiri ngo mutima wanje ihimbaza Uhoraho. Umurongo wa gatatu, umurongo wa kabiri arawihojeje ngo umurongo wa gatatu ngo niwe aharira ibigabitanyo byawe byose, agakiza n'indwara zawe zose. Akavuga mu nyuma muri Zaburi 156 ngo abahumeka bose ibihumeka byose nibimbaza Uhoraho. Haleluya. Umuntu w'Imana yakoresheje buri mahigwe yose kugira ngo aririmbe igicubahiro c'Imana yiwe, hanyuma agashobora gushira ku murongo neza inanga yiwe, akaririmba agatazira. Ndabisubiramo, yari gushobora kuba ari we wa mbere wo guta ibintu byose hasi. Igihe ninjira mu cyumba, mu cyumba numvise ari kuririmba indirimbo yo gusarura, zishobora kubyibuza, ariko hariho indirimbo zifite amajambo meza cyane ariko zifite n'imidiho mibi. Hariho n'indirimbo nziza cyane mu majambo ariko zifite n'umudiho mwiza cyane. Jere sindi umucuraranzi, zishobora kubicira urubanza ibyo, ariko ndiyumvira yuko Dawidi mu buryo budasanzwe yashoboye guhura n'ibintu bidasanzwe, kandi kuri twebwe atubera akarorero ka mbere muri Bibiliya yose. Mumbarire nimba ho harabayeho igice ico atoba aririmbamwo, nimumbwire ibintu byose kubijanye n'ubuzima bw'umuntu bishobora kuzanamwo nibiki bituba byarazanywe ngo byandikwe muri zino zaburi zose. Kandi nimba atoba harimo zaburi ivuga canke igaragaza ibintu ibyo abantu baba bacamwo, ibintu bashobora gucamwo muri buno buzima. Ariko nubwo biri uko, ndabisubiramwo, buri gihe kubw'ubuntu bw'Imana yarafata buri mahirwe yose abonye akaririmba mu buryo bushasha, akarimba izaburi nshasha ayirimbira Imana yiwe. Mbega ubwo si ubuntu bw'Imana ubwo? Qu'en est-il de toi et de moi? Wewe bimeze gute? Jewe bimeze gute? Ils ont chanté, la grâce. Baririmba ubuntu, natwe twabubayemwo, twaraburonse. Bavugisha kugakiza, twebwe twabibayemwo, turabyakira. Mbega tugume inyuma yabo canke dutegerezwa natwe kuririmbana nabo? Twasomye hano ibijanye n'inkuru ya Yobu. Yari umugabo yageragejwe bishoboka mu bagabo b'isubizero rya kera, kandi twarabyumvise mu butumwa bw'ino weekend, igihe havugwa ngo igihe cyose umugwanizi ashobora kutwizeza yuko ari Imana idukubise, ko ari Imana itumereye nabi, aho rero umugwanizi akina byoroshe adukinisha. Ariko iyo tumenye yuko atari Imana idukubise, ariko yuko ari umugwanizi adukubise, kandi ko Imana iri hajya kugira ngo iri ngaha kugira idufashe, aho rero ibintu birahinduka. Bitari uko, imbere muri twebwe tuzotangura kwigaranzura ku Mana, kubera yuko tuba dutanguye kwibaza ko mu buryo ubu canke ubundi itanguye kudusuka ko uburake bwayo. Oya, Bibiliya iravuga neza, ikavuga muri Yobu, ikavuga ngo Satani ava imbere y'Uhoraho, hanyuma akubitisha Yobu ibihute. Yobu igice ca 2 umurongo w'indwi. Ibintu byose ibintu byose bitazanye umugisha nibiva ku Mana. Ku Mana hava ibibyiza gusa,
Et tout don parfait. kandi ibitunganye gusa umubaro wose uko babuzwa kose bisigaye ibindi byose nabyo bishobora kuza gusanya n'ibivuyo biva. Mais comme je l'ai dit, ariko nkuko nabivuze ku Mana hava gusa ce qui est parfait, ibitunganye, ibyeza, umugisha, agakiza, ubuntu, imbabazi, ikigongwe mu mwuzuro ce qui est en lui. bwabo mu mwuzuro muri abo bari muri yo. Muri iri jambo twasomye cyane duje gusoma muri Yobo igice c'9 hari ibintu byinshi byamwegereye kwitegereza, ariko cyane cyane ku murongo wa 3 ngo igombye kumuburanya umuntu Il ne pourrait lui donner aucune réponse. niyobona iryo kuyishura haba na rimwe mu gihumbi. Quand on entend parfois les gens, iyo twumva rimwe rimwe abantu bavuga et combien de réponses ils ont. n'inyishu ingene zingana baba bafise, Ils ont plusieurs réponses. bafise inyishu nyinshi mu kibazo kimwe, Ne suffit pas. inyishu imwe ntihagije, Toujours plusieurs. baba bafise Il faut tenir nyinshi kuko compte du fait qu'il baguma y a un point cardinal. babona ko hari ibice bine by'isi. Abakundwa, Dans la présence de Dieu, imbere y'Imana très différent. byose biratandukanye, Et nous sommes kandi twashizwe umwe wese ku ruhande rwiwe imbere y'Imana. Ntiduhagarara devant les autres. bamwe bahagarare imbere y'abandi, ariko duhagarara Chacun devant Dieu. umwe wese ahagarara imbere y'Imana. Et qui veut lui répondre? Ninde rero ashaka kuyishura? Si nous voudrions, Nimba dushaka kuyishura, serait aho rero uko biri kose inyishu yacu yoba atari akamaro imaze. que nous n'ayons pas besoin de Ndanezerewe yuko atanyishu dufise yo kuyishura, ariko ko Imana yaduhaye inyishu yayo kubw'ubuntu. Murazi C'est devenu tellement grand pour moi. byabaye ibihambaye cyane kuri jewe biciye ku bahanuzi. Imana yaravuze ikavuga, Mais en Christ, ariko muri Kristo le discours de Dieu imvugo y'Imana est réalité. yabaye ibintu by'ukuri, Il était yari réponse. inyishu Tout le discours tout entier. ku mvugo yose y'Imana. Et il en va de même pour nous. Ni nako bimeze kuri twebwe. Ntidushobora gutanga inyishu n'imwe mu bibazo igihumbi, Comme les amis des gens. ariko twigenje nk'abagenzi ba Yobo, misi yose baguma bishura Si juste. mu buryo busa neza. Ivyo byari biki? C'est seulement à leur propre yeux qu'ils hari mu maso yabo gusa niho bishura neza, ariko kwerezo Imana ibwira Yobo les trois ngo bari abagabo batatu parlaient aussi sincèrement. nibavuze mu bunyakuri nk'uko Yobo yavuze. Genda abwira Yoba, genda ubasabire ubasengere. Qu'est-ce que c'était? Mbega ibyo byari biki? Tellement de réponses. Bari bafise inyishu, bamwe muri bo barimo hano. Sinzi niba inyishu zose zabo ziri hano muri Bibiliya, ibyo ntangaza, ariko Mais il y en a certainement. ariko nangika barimo hano, ariko nta nimwe mu nyishu batanga, nta nimwe yabariyo. Ce n'est que lorsque Dieu s'est révélé. Nigiye gusa Imana yishurire Yobo, hanyuma ikavugira hagati mu gihugu hose, hanyuma akabona ubwiza bwayo, iyo yari yo nyishu. Tout le reste, Ibisigaye nabyo on n'en aurait pas eu besoin. nabyo ntibyari bikenewe. Ni nako bigenda kuri twebwe twese. Ntituri hano Répondre les uns kugira ngo twishurane bamwe ku bandi, turi hano aux instruire. kugira ngo twigishanye bamwe ku bandi, ariko turi hano kugira ngo duheregwe hamwe inyishu y'Imana, kugira ngo duheregwe hamwe inyigisho y'Imana, turonkegwe hamwe amabwiriza, twakire byose tubihawe n'Imana. Ici dans la suite du verset, Arandika hano ku bibandanya ku murongo ne pourrait lui donner wa 3 muri Yobu 9 ko niyobona iryo yo kwishura haba na rimwe mu gihumbi mu bibazo igihumbi. Et la Bible dit, Bibiliya iravuga Ibyo Yohana 20:11 le ciel ngo ijuru et la terre n'isi fuirent devant sa ngo face. bihunga imbere yayo, ntibyashobora kubona ikibanza imbere yayo. Qui Yohana 20:11. qui es-tu? Qui suis Ninde urinde ndinde jewe? Comment est-ce que Mbega cela sera un jour? bizomera gute umunsi umwe, Celui devant igihe imbere imbere y'uwo ijuru n'isi bihunga, igihe azahaguruka byose birasubira inyuma, et que les hommes devront hanyuma abantu bagategerezwa guseruka imbere yayo.
Qui aura là alors quelque chose à dire? nindere ngazo afise ikintu avuga. Abakomeye bose bano ku isi Ils ne pourront rien dire. nta kintu na kimwe bazoshobora kuvuga, ariko hashimirwe Imana Tous les enfants yuko abana bose b'Imana n'apparaîtront pas ntibazoseruka imbere y'iyo ntebe yera, kuko haranditswe muri Yohana 5:24 que nous sommes yuko passés de la mort tuba twamaze kuva mu rupfu dushika mu bugingo, nous n'entrerons pas kandi yuko tutinjizwa mu rukinja tukinjiza mu rukinja mu rubanza. Yohana 5:24. Nimba twategereza guseruka imbere y'iyo sentare iyo y'intebe yera, nta cizigiro na kimwe cuba gihari, ariko hari umwe yaje, kandi urubanza rwacu rwaguye, ugutsindishwa kwacu kwashizwe kuri we. Urubanza rw'Imana rwakubise abantu rwaguye kuri Yesu Kristo umwami wacu, kandi haravugwa ngo twamubonye nk'uwakubiswe acumiswe n'Imana, kuko bivuga muri Yesaya 53:4 ngo ariko hari kubw'ibicumuro byacu, hari kubw'ibyaha byacu niyo byatumye akubitwa ajanjagurwa, kandi biciye ku mishago yiwe niho ogukira twaguhayerewe. Muri Yesaya 53:5 hashimirwa Imana umucuguzi wacu kubwo ubwo buntu bwayo, kandi ubuntu ni ikintu utabubereye, nicyo twahawe. Yafashe ikibanza cyacu nk'umwana w'Imana kubwo abana bose b'Imana. Uyo wafashe ugucungurwa n'ikiguzi cyarihiwe ibyo, ubwo rero kuri uwo byose byarakoretse, kuri nyene uwo byose byarakoretse. Bakundwa, ntituza hano kugira ngo turonke ideni, ntituri hano kugira ngo tubone ayandi berekezo y'imyizerere, ahubwo turi hano kugira ngo tugire umwimenyerezo n'Imana. Turi hano kugira ngo tubone Yesu Kristo umwana w'Imana nk'uwabambwe, nk'uwaducunguye, nk'uwatugiriye ubuntu, kandi nk'uwadukunze. Nugakunze kuko Imana yoduha amahirwe kandi yo gutangaza ubutumwa bw'ubwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Murazi nagendereye ibigo byinshi, iyo urabye ayandi madini, indi misengere bo yose ni ibintu bya filozofi, ibintu by'ubwenge gusa, ariko nta numwe afisemwo ubutumwa bwiza. nta na rimwe muri ayo mw'iyo misengere bafise inkuru nziza. Nta numwe afise agakiza, nta numwe afise ikigongwe, nta numwe afise ubugingo budashira. Byose ni ibintu bya filozofiya, ibintu by'ubwenge gusa bipfuye. Mbega ubuntu twe twahawe yuko tugira ubutumwa bwiza bw'ubwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana yaje kugira ngo aducungure. Kandi ibyo niba twarabifashe mu kwizera, aho rero twafashwe nawe. Aho rero ntidushobora kwibuza kumushimira n'imitima yacu yose imbere yayo, kandi n'igihe izotubaza ibyo twakoze ntitwoshobora kwishura mu bibazo 1000 canke uwo ari we wese yoba ari hariya. Rero twategerezwa no kwitwara hano ku isi, kwitwara nk'uko umunsi umwe ibyo bizomera nk'uko hariya. Dutegereza kwemera inyishu y'Imana, hanyuma tukayishimira yuko yatwishuye muri Yesu Kristo umwami wacu, yuko yaducunguye kandi
akaduha ubuntu bwiwe kandi akaba yaduhaye ubugingo budashira. Mu ncamake mbere yuko dusenga nashaka kuvuga muri mu gucura intimba mu ntimba muri Yeremiya kuko hari ibintu byinshi dushobora gucurira intimba, ariko hano mu gucura intimba igice gatatu turasoma ku murongo wa 19 gucura intimba igice gatatu umurongo wa 19 ngo ibuka umubabaro wanje n'intuntu yanje, mu gifaransa ngo dukuzimira kwanje umururazi n'indugwe. Umutima wanje wama ubyibuka ugenda wicurikiriye muri jewe. Umurongo wa 21 ibi nivyo nibuka bikantera ibyizigiro, nivyo bintera ibyizigiro nuko imbabazi zoraho arizo zatumye tudaherengetezwa ngo mu gifaransa ngo ntizirahera kuko igongwe ciwe kidahera, cama ari gisha uko bukeye. Oh, que ta fidélité est grande. Ingene ari umwizigirwa biratangaje. Umurongo wa 24 woraho niwe mugabane wanje, ni ku mutima wanje wama uvuga, nico gituma nzohora mwizigira. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Mbega iri si jambo ry'ubwiza. Le même homme uyu mugabo nyene yavuze iby'umubabaro, yavuze iby'umururazi, akavuga iby'indugwe. Uwo mugabo nyene aravuze ngo umutima wanje wama ubyibuka, kandi umurongo wa 20 ngo ugenda wicurikiriye muri jewe. Umurongo wa 21 ngo ibi nivyo nibuka, nivyo ngomba gucisha mu mutima wanje. Mbega twebwe ducisha iki mu mitima yacu? Twibuka iki? Ivyiyumviro vyacu bishobora kutugwisha mbega mu kwiheba, canke dushira ku mutima ijambo ry'Imana ariryo riduhagurutsa, ariryo ridukomeza, ariryo ridushikamisha, kadushinga. Uyu muntu w'Imana we aravuga ngo umutima wanje wamuvyibuka, ngo ugenda wicurikiriye muri jewe, ukubititse. Nivyo ubugingo bwacu burakubititse kuri twebwe iyo twiyumviriye kuri ebe canke kubende bintu. Ariko hacavuga ku murongo wa 21 ngo ibi nivyo nibuka, nivyo ngiye gucisha mu mutima wanje, ce qui me donnera de l'espérance, bikantera ivyizigiro. Nuko imbabazi zoraho ngo ntizirahera, ntizirakama mu gifaransa. Ivyo byose uko ari bibiri birajana, kimwe gifatanye n'ikindi kandi kimwe gikwega ikindi. Umurongo wa 21 iherezo ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro, nuko imbabazi zoraho ngo zitarahera, kuko ikigongwe ciwe kidahera. Nimba mu mibaro yacu iyo twiyumvire yuko ubuntu bw'Imana bwamaze gukama, bwaheze, hanyuma tukibaza ko imbabazi zayo zageze ku ndunduro zidagihari, yuko ata buntu bugihari, aho rero tugwa mu kwiheba. Ariko kuba umwami akatubwira twebwe biciye ku ijambo ryiwe, haravugwa ku murongo wa 21 ngo ibi nivyo bima ivyizigiro. Umurongo wa 22 akavuga ngo nuko imbabazi zihoraho zitarahera, ngo ntizirakama kuko ikigongwe ciwe kitarahera. Umurongo wa 23 cama rigisha uko bukeye. Ingene urumwizigirwa biratangaje. Mbega ivyo si vy'igitangaje. Aho rero turiyumvira ku ijambo ry'intumwa Pawulo, muri iryo haranditse ngo nubwo tuwa abatizigirwa, we aguma ari umwizigirwa, kuko ntashobora kwihakana ubwiwe, nk'uko biri muri Timoteyo wa 2:13. Atwihakanye jewe nawe, yoba yihakanye igice, yoba yihakanye bimwe mu bice bigize umubiri wiwe, abakobwa n'abahungu we nyine ubwiwe yivyariye. Ibyo rero ntibishoboka.
cela n'est pas ibyo ntibishoboka. Oya, sa fidélité ubwizigirwa bwiwe bugumaho ibihe bidashira. Elle se renouvelle chaque matin et il dit grande. Byamara bisha buko bukeye akavuga ngo ubwizigwa bwawe buratangaje burakomeye. Mbega iri sijambo ry'ubwiza. Hanyuma acavugwa umurongo wa 24 muri gucira nimba gatatu akavuga ngo uhoraho niwe mugabane wanje niko umutima wanje wamuvuga. Mon âme s'en souvient sans cesse. Ngo nico dedans de moi. Il reprend le verset 20. Umurongo wa 20 akavuga ngo ce que je veux repasser dans mon cœur. Umutima wanje genda wicurikiriye muri jewe. Non pas mourir dans ngo ibi nivyo nibukare bikanera ibyizigiro sugupfira muri ibyo ariko ni ibyizigiro bizima kuko ubufise ibyizigiro bizima abazutse mu bapfuye ku munsi wa gatatu. Iyo batadutse ku munsi wa gatatu nous serions morts, twopfuye dupfira mu byizigiro byacu hanyuma tugahambwa. Ariko en ressuscitant d'entre les morts mu kuzuka mu bapfuye devenu yabaye ibyizigiro byacu. Nicyo gituma Pawulo arandika akavuga ngo Kristo muri twebwe ibyizigiro by'ubwiza. Abikolosayi 1:27. Mbega ubuntu twawe kubw'ubuntu twebwe twese. Aravuga umurongo wa 23 ngo cama arigisha uko bukeye ikigongwe. Ingene urumwizigirwa biratangaje. De quelle profondeur. Mbega mu bwena aba bantu b'Imana bavomamwo. Comment ils se sont sentis quand ils prononçaient ces paroles. Biyumva gute iyo bavuga aya majambo. Imitima yabo yaba isesa bakaba bagira ubufatanye n'Imana. Uyu munsi imitima yacu itegerezwa kuba isuka amashimwe no guhimbaza no gushima kugira ngo dushobore kuvuga tubwire umwami wacu uti ubwizigirwa bwawe burahambaye. Ubuntu bwawe ntiburahera. Buri gitondo urihishura ukishurira abawe mu buryo bushasha mwami. Turi hano kugira ngo tugushime tugutazire mu masengesho yacu. Turashaka kutumbera neza icyo dushaka gutumbereza ko hanyuma duhe amashimwe Imana yacu ayibereye. Ariko toute simplicité est vraiment mu guca bugufi kose kandi bivuye mu bwina bw'imitima yacu kuko tubaye mu byizigiro by'amahirwe yuko umukiza wacu n'umucunguzi wacu azoza kudutora vuba kugira ngo adutware mu rugo. Aba ari we ahabwa icubahiro n'amashimwe ubwiza no gusengwa n'imitima yose. Amen. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Data uri mu ijuru turagushimiye n'imitima yacu yose kandi wakira ugushimwa uguhimbazwa no gusengwa biva mu mitima yacu kandi no ku munwa wacu twebwe twese mwami kuko ni kubw'ibyo icyo nicyo cyatuzanye hano kugira ngo tugusenge mwami kugira ngo duhimbaze izina ryawe ryera kuko uri Imana yacu. Haleluya. Watanze amaraso yawe ku bwacu kandi waraducunguye waratubohoye mwami kandi turi ubwoko bwawe turi umukoko wo mu kiganza cyawe. Bahimbazwe izina ryawe ry'igitangaza mwami. Ntituri ikintu gusa kanaka ahubwo turabacunguwe mwami. Twakirijwe n'ubuntu atari kubera yuko twari tubibereye oya ariko mwami wabonye buri twebwe ikintu hamura duhamagara mu mazina yacu twabaye ubutunzi bwawe mwami. Nicyo gituma tukwizera kandi tuvanagura icizere kuri byose inzira iyo ari yo yose mwami. Turamura amaso kuri wewe kandi turagusabye ngo ubandanye ubane natwe ubane n'ubwoko bwawe bwose hose kandi mu bibanza byose uhezagire mu buryo budasanzwe amakoraniro yamaze gutunganywa kandi uhezagire ubwoko bwawe mwami. Turabigusaba mu izina rya Yesu. Amen. Amen.